Ndi nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Kugamacandya no kwigira ibikutso baratsitaye kundi mimugwase buje amateka amuroka ko ashoboye kunga abarundi batatanye. Nta na rimwe rero ingwara ibumuti nkuko benshi babivuga. Uti ni gute yari kunga abarundi ubwiwe yatatanije. Nta utabibonye ko intwaro yiwe yagabuye abarundi mu migwi ibiri, aho hari banyagukira bamuyoboka ndetse nabanyagupfa abatavuga rumwe nawe. Iyo myaka 15 ngo abarundi bayebayemwo nk'abacakara mu gihugu cabo, babaho babundabunda bicura kwa kubuzima. Abavyeyi barahekugwa ibibondo bigirwa imfuvyi gushikaho yubahutse gukaraba amaraso y'amahasa twigeze gutangaza. Twarutse tuzi ko ari kizira kuko ahuma, ariko kuri we karakaye ko kunywa. Ni kenshi kandi abavyeyi bariranye ibiziga vy'abana babo mu ntoke basaba ko umunsi umwe Imana yobarenganura mu kubakura kurwo rusyo rwigize urutare rutanyiganyizwa. Abarunsi ivyanzo bacamwo baranyaze ku buryo bamwe basubire kwiyumvira Burundi igihugu cabo bakibonamwo ishusho y'uwo muyangayanga y'abamariya babo, bikabagora rero gufata ingingo yo kugaruka kuraba ko amatongo yabo akimera. Siwe rero yigiza akamana gusa, nabamuyoboka yari yarabubahaye kuko bari bafise ububasha bwo kugira ico bashatse ari we wese akire gusa kuba atari muri bo. Ni kenshi kandi twabonye abanyagihugu bihaye gukubagura bene wabo ku rugero rwo kubaka ubuzima, harageraho bayarenza urugi barubaho kandi inzego z'umutekano bagakura agashambara intwazangabo bakayibwira ko atayifise yitwara kuko bashigikiwe n'akamana ku Burundi. Abo bayoboke bico bashatse bakagirira akagongo bashatse nibo rero biyita bene igihugu, bakabwira abandi ko atari abarundi, kanatsinda ibijanye n'ubuzima bw'igihugu vyose bari bavyikebeye babigenza uko bashatse. Ni nuko kandi ari naho bivugwa ko hari naho banyago bashatse ivyo bakabigira rwabo. Ngaho rero kwihagira ivy'igihugu bitari bikwiye harageze aho barenga karimbi batangura kwihagira n'ijambo ry'Imana, bahindura amajambo Imana yavuze ku ntumwa zayo ntagatifu, amazina yazo bayasubiriza ako kamana kabo. Mu Kirundi kiziguye ngo bashaka gukina ku muvyimba n'ugwebuza bahekuwe ko ayo masengesho abatacu azoshika ko kuko iyo Mana bamurega ko ari yo yamutumenye gukora ayo mahano bo bitirira ubutwari n'ubuhizi. Ngo bari bagiye ko Imana ihora ihoze. Ikindi cyahenze abo bakinagizwa na gacerere k'abagabo Imana yahaye ububasha mu mugambwe CNDD-FDD no mu gihugu, bibaza ko intare zahongotse. Kwigenekerezo ya 25 nzero umwaka w'ibihumbi 2002 mwikuraniro ryo mwibanga ry'umare CNDD-FDD ryabereye Makamba, niho abagabo bafashe ingingo yo kwicarika nkuru nziza mu kibanza cahoze cicayemwo Nyangoma na Jean Bosco Ndayikengurukiye kugira nawe bamugerageze. Ngimbere y'iryo genekerezo nkuru nziza yari asanzwe ari icegera ca Hussein Rajab, amabanga Rajab yamuhaye kugira amwegereze yumve umwuka hema. Inyuma rero yo guhanuza abari basanzwe bamana na nkuru nziza uko bamubona, niho Hussein Rajab yafata ingingo yo gushira imbere izina rya nkuru nziza kugira intagoheka n'abagumya banga bamwemeze nk'umukuru w'umuhari mushasha. Hariho abari bavyanse ko badashobora kurongorwa kuyakuya ashitse vuba ku rugamba, ariko kubwo kubaha ijambo ry'abagabo barashizaho abagabo bashize. Nkuru nziza yari yobagije ko inyundo naho yokura gute idashobora gusumba yayujuje. Naho rero yari gukomera bingana gute ngo yari kuruta abagabo bamugize ico yari, kuko inguvu bakoresheje mu kumwicarika mu bibanza vy'iteka bari bazifise kugira ngo bamuhungurure buvoka. Utwo tuvyino tw'abasavyi biwe nitwo twamuhwamitse asigara yibaza ko yageze kure, aho ibiganza vy'abagabo bitoshika. Yamana yaca ku bagabo ikamugira umuntu asesuka mu bantu kandi ubwa mbere atari azwi, imaze gushegeshwa n'akagagazo kiwe yarasubirica kuri babagabo nyene kugira bayikure iconyi mu bantu bayo. Bamwe bahoze bavyina izina ry'umuntu hakuvyina umugambwe basigaye batamariwe. Yamate bavumye abana bari yabibwira ko bari kumwe n'uzokwamaho ubu bariko barayishura ikiguzi gikomeye.
Kubwishavu bamwe mu bihangange bari basavye ko iyo mihirimbiri boyikurikiza sebuja wayo hisunzwe intonde zari zateguwe z'abigenjeje nabi bakwiye gukurwa mu Barundi. Ariko abagabo baramama ko igihugu coca cuzura imva ababanye n'amakungu bagahava bacishamwo ijisho iteka n'icubahiro vy'abagabo. Mu guhumuza ishavu ry'ibihangange rero vyashaka guhwata izo mbunu zaguye mu vyo zitazi, abagabo baracirya nino inkoni yoba ngufi boha ivyo bihanganga akaba ariyo bayabaguza ivyo bikutso vya kakamana, maze baza gusanga ivyo bakora vyose babikoreshwa n'agahimbo. Niho rero abagabo bafata ingingo ko ibihangange vyokoresha umukenyero wo gukanya izo njavyi bazumutse mu kununira inzira bakuramwe ibibavyimba inda n'ibikanu, vyatuma barenza ubwama abandi Barundi bagakubita umugere nk'abashaka kudusenyurira igihugu. Bafashe ko inzara ariyo nzira irashe yo kugorora umuntu agasubira kwicara mu kibanza kwiye, akibuka ko ari umunyagihugu mu bandi kuko agahimbo gatuma umuntu yisumbukuruza. Kukijanye n'abandi Barundi rero bashobora kugwa mu mporero, abagabo bafashe ko nubundi Abarundi batabibuka nkuru nziza bari basanzwe bamenyereye ubuzima bugoye, kuko nta utavuga rumwe nabo yigeze yemererwa no gucuruza ivyemwa ngo bakurabutswe baraguhonje canke bakabikunyaga. Insoresore zayoboka nkuru nziza nazo zikitirira kubimbonera kure zari zarikebeye ubuzi bwose mu gihugu. Urudandazwa, kunguruza abantu n'ibintu, ubukomisiyoneri, ubukokayi, gushika ku buzi buto buto bwo koza imiduga utari muri bo ntiwarunguruka. Uku kwinjira kuriko kurumvikana gwerekejwe n'iminihiro. Nagakuru keza rero kerekana ko bamwe kwa kumuka biriko birabashika. Abagabo bipfuza ko nabo bumva uko abandi Barundi bari babayeho bo batari bafise ikibakingira, ngo nico gituma amarira yabo ataca avuze ku mugambwe, kuko ntibigeze bayoboka umugambwe ngo bayoboka umuntu yabahenda ko ari we wa mbere n'uwa nyuma ko azokwamaho. Ngiyo bayoboka umugambwe abandi Barundi ntibari kuburabuzwa, kuko akarangamutima k'umugambwe karaziririza umuntu aturubika abandi yitwaje icari. Kubwagashavu rero bamwe bari bipfuza ko amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 bahinyika umugambwe CNDD-FDD bakawereka ko bashavuye, ariko bari bagiye ko ngari umugambwe wavuye mu muhari imikenyero y'urugamba uzi myinshi. Ngo bahumure n'ubundi ntibigeze baba bagumya banga abakenyera rugamba canke imbonera kure, kuko ntawarezwe n'umugambwe vy'ukuri yigenza uko babikora, naho bokwi kumagura umugambwe wamye ufise benewo n'ubu baracahari. Hari bamwe mu Barundi ngo baguye muri urwo ruvyino nabo bariko bafasha abandi kuvuza karuru, kuko badatahura ibiriko biraba, ngo ntibazi ko ari akaruru kabari mwigororero. Abo Barundi bataratahura urukino bagiriza unuri yako ibintu babitumbereje uko vyategerezwa, yamara bakibagira ko atawe bagiraniye amasezerano igihe ibinabiri bipfundikwa atariho bari. Ngarika abagabo bobo babifata ko ari intango nziza ya demokrasi. Ivyo bamwe bari barimwe byo kwisanzura mu kuvuga ngo birashoboka umuntu akavuga kari ku mutima agataha imego yakakaye agaca kuyibombeka ahitaramuye atanumwe muri abigitsure. Ngababizi barazi ko bitamyuku aho bamwe n'abandi barasana ijambo. Mu minsi yeze nta wasamura waterera ijambo bakaguterera mu kinogo rusange. Igeragezwa rya demokarasi ririko riragenda neza, ngo kana makungu arashima kuko yo yarazi biriko birakogwa n'abagabo bafise ico bagamije, ngo nico gituma uwo bamwe mu Barundi bavuma kukutamenya ageze imahanga bamuha intebe ziteka kubera ari ku kivi c'abagabo. Ngo kubw'ico cizere rero ababanyi n'amakungu bafise ku bagabo Burundi ntibugishigwa mu bihugu bifise ingorane ngo bame babusakambura ku meza y'amakungu, kuko ngo barazi yuko hariho kirangamisi c'ibikorwa kiriko kirisungwa, kanatsinda ngo abagabo barafasha akanya gakwiye ko gusigurira amakungu ibigiye kuba n'intumbero yavyo. Ngo nejo bugaca Imana ikagira bitera iteka ibicishije ku bagabo bakaba abantu basesuka, ngo baze bame bazirikana ko agahimbo ka ntaco yimena kibagiza kugara, ngo ntibaze bigane abandi kuyuba nkuko ikimenyesha makuru Ejo Heza cabisiguye. Inkuru rero tubagajeje ko akaba ari inkuru yanditswe n'ikimenyesha makuru Ejo Heza candika cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike be no ku makuru y'indani mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
ni mu gihe ibujumbura ngo Bujumbura itagira ubuzu bwa sugumwe rusange abanyagihugu bakaba biyamiriza ihadabu ry'akarenganyo. Ingingo nshasha ya leta irashavuye abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva hasohowe itegeko ry'abashikiranganje b'ikigega ca leta n'uw'intwaro hagati mu gihugu ryo kwigenekerezo y'icenda gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ngo umuntu wese afatwa arihagarika hatagira akazu ka sugumwe kabigenewe ahanishwa ihadabu ringana n'amafaranga 5,000 vy'amarundi. Iyo ngingo rero ntiyakigwa neza mu banyagihugu bavuga ko atatuzu twa sugumwe rusangi twabigenewe muri ico gisagara. Uti biratangaje ko na leta icihadaba ari kidategekanya umuti w'ingorane niko umwe mu badandaza bo hagati mu gisagara yidoga. Kubwa bamwe mu banyagihugu iyo ngingo yari ihuse kandi ngo niyakarenganyo bakabona ko imbere yo gushiraho ibihano leta yategerezwa kubaka ubwiherero abantu bakoresha. Iyubakwa ry'amazu y'ubwiherero rusangi ryategerezwa gushigwa imbere mu gutora umuti w'ico kibazo bisabwa n'umwe mu baba mu gisagara. Muri kino gihe abantu benshi bihagarika mu bibanza bitabereye kubera atabuzu bwa sugumwe bukwiye ngo buke mu buzu bwa sugumwe bwategekanijwe n'abigenga burarihwa ibiciro bigashika ku mafaranga 500 y'amarundi kugakoresheje igiciro kikaboneka ko ari kinini cyane. Ubwo bukenero bw'ubwiherero ngo ni ingorane ku magara y'abantu kandi bukaba intambamye ku twigoro tw'abarongoye igisagara mu bijanye n'isuku. Abanyagihugu bagasaba indongozi gusubira mu iyo ngingo no gushira imitahe mu iyubakwa ry'utuzu twa sugumwe imbere yo gushiraho ibihano. Mu kurindira abanyagihugu b'ibujumbura babandanya bakina hagati yuko ari nkenegwa kubariza amategeko bahamwe n'ubukene bw'ibibanza bikwiye kubakamwo utuzu twa sugumwe. Ni mu gihe kandi ikarata yo kumenyesha amakuru ngo hari agacerere karekare ka CNC gateye amakenga bamenyesha makuru. Muti aho mu gisata cyo kumenyesha amakuru vyifashe gute? Haraheze umwaka urenga itangwa ry'ikarata y'abamenyesha amakuru mu Burundi risa n'igikwega. Abamenyesha amakuru benshi baba bashasha mu mwuga canke abarindiriye guhinduza izo bafise bemeza ko bataronkejwe izo karata kandi bataronkejwe izo karata kandi baratanze ivyankenerwa vyose haraheze amezi menshi. Uti ndarangije umwaka wose ndindiriye ko ikarata yanje isohoka ariko nkabura, ariko dosiye yanje irakwiye. Ni kumwe mu bamenyesha amakuru ashikiriza akaba yarasanzwe Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ico kiratera ingorane abamenyesha amakuru. Ikarata y'abamenyesha amakuru itangwa na CNC irasabwa cyane cyane mu bikorwa biba vyatunganijwe nk'ibiganiro ku bamenyesha amakuru. Uti muzobona ko ku butumire bumwe bwo kuja kurondera amakuru itegeko ari uko umuntu aba afise iyo karata itangwa na CNC. Ni kundi mumenyesha amakuru nawe agaragaza umubabaro. Mu gihe abajejwe ibimenyesha amakuru badahengeshanya gusaba insiguro CNC yo yigumira mu gacerere. Ubwo abashinga intahe benshi inyishu zihabwa abasaba izo karata ziratandukanye bivanye n'uwitanze. Iyikunda kugaruka no kurindira turiko turavugana n'ubuzikora kenshi iyo nyishu igatangwa hadatomowe imvo nyakuri zatumye biteba. Amasoko yegereye dosiye akavuga ko hari icuka kibi hagati ya CNC n'ufise isoko ryo gukora ayo makarata. Uwo ngo iyo batubahirije amasezerano kuko hari bimwe batumvikana ko ayo matati ngo niyo ashobora gusigura uku gucererwa. Nta tangazo na rimwe rirashigwa habona ryemeza ivyo bivugwa. Buri mumenyesha amakuru ngategerezwa kuriha amafaranga 15,000 vy'amarundi kugira habwe iyo karata y'umwuga. Ico giciro ku bwa benshi n'abakurikirana uwo mwuga ngo cyategerezwa gukurikirwa n'ibikorwa vyiza kandi mu muco. Kuri iyo ngorane rero imaze igihe kinini abamenyesha amakuru bumva ko badashoboye bagasaba CNC gutomora imvo itariki iratanga ayo makarata. Agacerere gatuma kandi havugwa vyinshi ku bwabo ngo kandi bigatuma urwo rwego rutizegwa. Mu gihe ico kibazo kitaratora umuti abenshi mu bakora umwuga wo kumenyesha amakuru baracari mu bibazo bigatuma rero bakora badafise rumwe mu mpapuro nkenegwa mu gukora umwuga wabo. Nkuko amakuru dufise abitumenyesha ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi iyo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kaze na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi no Muhuza TV Imana iba hezagire.